Mwese abadukurikiranye kuri uno mugoroba turamukije mwese mu izina rya Yesu. Tugira ibibakwe kubona mwemeye kandi kudukurikirana kuri uno mugoroba. Nkuko musanzwe mumenyereye, jewe muri kumwe nanyu nitwa Kaze Kante Godson. Benshi barasanzwe batuzi kiretse abari nk'abashasha baba bashitse badukurikiranye kuri uno munsi. Rero nkuko musanzwe mubimenyereye, tugiye kwiga bimwe mu bidufasha muri kino kiganiro. Murazi neza yuko ikiganiro cyitwa umuntu muzima, twiga ivy'iyobokamana, ivy'amagara ndetse n'ivy'ubwenge, ivyo bise la morale canke ivy'ubwenge. Rero muri magufi tugiye kwigana kuri uno mugoroba. Ico tugiye kwigana ni kimwe mu bintu mu ngingo zimwe za Bibiliya, kuko muzi neza yuko ubutumwa bwiza bugizwe n'imigabane 3 bukaba bwuzuye. Nkuko Yesu yabuvuze umunyagalilaya w'i Nazareti, kandi yavuga ubutumwa mu buryo butatu. Yarabwiriza abantu ngo ubwami bwo mwijuru buri hafi, akabakiza akabwiriza ubutumwa bakiza n'indwara, kandi akavuga n'ubuhanuzi. Bisigura ngo ubutumwa bwuzuye uba bufise ingingo zitatu nyamukuru. Uba bwerekana gutsindanishirizwa rubuno kubwo kwizera. Ubwo ni Kristo yadutsindanishirize, ntitware kuba abantu baja mu ijuru kiretse wenyene yitambitse mu nzira kugira ngo dushobore gushikayo kubw'amaraso yiwe. Ubwo n'ubuntu. Ico cigwa ngo nivyo vyigwa mu byo Satani yanka kwisi, ariko benshi ntibagisobanukiwe. Niyo mpamvu ubuntu bwigishwa utandukanye, ubu n'umugambi wa Satani. Ariko ico ni cigwa gikomeye mu vy'iyobokamana. Ica kabiri ni ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ubuhanuzi bwa Bibiliya si kuvuga ati ngo n'umuntu aje guhanura bishasha, oya, ahubwo n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, ico bise la prophecy, ni gitabo nini ca Daniyeli n'ivyahishuriwe, ariko usangwa muri Bibiliya yose, burya n'ubuhanuzi Bibiliya yose muri rusange. Ikindi naco ni kwitungira amagara mazima, ico bise kwivura indwara mu buryo butandukanye. Iyo n'umugambi w'ubutumwa bwiza, niyo migwi, nivyo bice bitatu ubutumwa bwiza bubwirizwamwo bukaba bwuzuye. Ariko usanga kenshi tuzengurutse mu buyobokamana nyinshi zitandukanye, usanga kenshi babwiriza ubuntu bw'Imana, ariko ivyo bindi bakabisiga inyuma. Benshi bagasanga igitabo ca Daniyeli n'ivyahishuriwe ntaco bakivugako, kandi gikomeye mu bitabo byinshi. Rero ukurikiranye abadakurikirana ubuhanuzi nibwo tugiye kwigana kuri uno mugoroba, ari byo umutwe w'icigwa. Tuza kuvugana imvugo ya gihanuzi, tuza kwigana imvugo ya gihanuzi. Mudukurikirane neza, tuza gukurikirana twige Bibiliya uko yavuze ubuhanuzi canke imvugo bise ya gihanuzi. Ukurikiranye mu yobokamana nyinshi ngazi zitandukanye, kenshi igitabo ca Daniyeli n'ivyahishuriwe ntaco bigako. Uyo n'umugambi wa Satani, kuko benshi bavuga bati ngo Bibiliya ni shamba. Ntabwo ari shamba. Zaburi 119:105 batubwira ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje. Ntabwo Bibiliya ari shamba, ahubwo ni itara, niryo ritumurikira tukabona ingene tuja mu ijuru. Mukurikirane kandi mwumve. Kandi abandi bavuga ati ngo abandi ngo ati amayoberane matagatifu. Nta mayoberane muri Bibiliya, ahubwo kubakurikirana Bibiliya ubuhanuzi. Uyo ni mugambi wa Satani kugira ngo abantu ntibatahure Bibiliya, babirekerane ntibavyige, kandi vyagenewe twebwe abantu mwiyobokamana kugira ngo dushike mu ijuru. Ukurikiranye mu gitabo cy'ivyahishuwe igice ca Petero wa kabiri igice ca 1 umurongo wa 19, handitse ijambo rikomeye rivuga riti, ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomeje kurushiriza, mugira neza ko mushira ku mutima, ni nk'itara rya kiracuza umwiza rigakesha ijoro, rikagezaho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Dufise ijambo ryavugishijwe, kandi iryo jambo ngo ryarakomeje kurushiriza, ngo tugira neza ko turishira ku mutima. Burya abantu ubuhanuzi utanguye kubwiga bisaba yuko ubushira ku mutima. Impamvu ngo ni tara rya kiracuza umwiza. Muzi neza ko muri Yesaya 60 umurongo wa mbere ngo isi izotwigirwa n'umwiza wo muzitanya. Bisigura ngo inosi iri mu mwiza. Bisigura yuko iyo witaha amajambo yuko kuvugishwa n'Imana, ivyo biratuma iryo tara rya kiracuza umwiza. Ikindi naco ngo rigakesha ijoro, rikagezaho ikinyenyeri cyo mu gatutu kizobandurira mu mitima yanyu. Hepfo ngo ijya mbere mukwiye kumenya nuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nko umuntu avyigombera. Amajambo y'Imana, amajambo ya Yesu Kristo, amajambo y'abavugishwa n'abahanuzi, ayo majambo ntashobora gusigurwa nkuko nawe uvyigombera. Ahubwo ngo kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazwe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivy'Imana barongowe na mpwemu yera, Imana yacu yabwa icubahiro. Iri jambo ryavugishijwe tugira neza ko turishira ku mutima, kuko ngo ni itara rya kiracuza umwiza.
umwiza urahari, umwiza wo muzitanya, hari umwiza hari mwiza mu kibano, hari umwiza mu madini, hari umwiza muri byose ku isi, hari umwiza, harakenewe umuco. Naho uwo muco nta wundi uza gukomokako atari ijambo ryavugishijwe riboneka muri ijambo ry'Imana. Noneho ukurikiranye amajambo ya Bibiliya, Daniyeli yareretswe ibintu n'ivyahishuriwe Yohana yerekwa ibintu. Rero ivyo bintu birasobanuka muri Bibiliya. Impamvu twiga ano majambo y'ubuhanuzi nuko mu gitabo cy'ivyahishuriwe igice ca mbere umurongo wa 3 handitswe ngo hahigwa usoma, hahigwa n'abumva amajambo yo kuvugishwa n'Imana bakitondera ivyanditswe muri yo kuko igihe kiri hafi. Hari impamvu ngo hahigwa usoma, hahigwa n'uwumva, hagahigwa n'uwitondera amajambo yo kuvugishwa n'Imana. Impamvu nuko igihe kiri hafi, abantu b'Imana, igihe kigeze kiri hafi, ariko bisigura yuko abantu bakwiye kwitondera bagasoma, abandi badashoboye gusoma bakumviriza, hamufise amahigwe nawe akayitondera. Uwo niwe muntu muhigwe kuko igihe kiri hafi. Benshi iyo wumva igihe kiri hafi ntibavyumva, kuko usanga umwe amaze imyaka 30 bavuga ngo Yesu araje, uwundi amaze imyaka 50 60 n'ubu ntaraza. Ubu yarabirambiwe. Mwirinde bantu b'Imana kurambirwa ivy'Imana. Niyo mpamvu kenshi Yesu yagiye avuga ati ngo mwirinde uwo munsi ntubazire nk'igisuma. Rero ukurikiranye neza, abantu bahiriwe bita amajambo y'iki gitabo n'abantu basoma bakumviriza n'abandi bashira mu ngiro aya majambo yo kuvugishwa n'Imana. Ukurikiranye amajambo y'ubuhanuzi, impamvu yagiye azane ku gihe kiri hafi. Rero ukurikiranye, reka turavuga gusa muri magufi amarenga ya gihanuzi, ico bisara profesi, nivyo tuza kuyaga kuri uno mugoroba. Ariko mumenye yuko ubuhanuzi muri mice itatu ikomeye, buri mu mice itatu. Ubwa mbere hari ubuhanuzi bise bwa kahise, ivyo bita histoire. Hari ubwo turimwo byitwa kubu, hari ubundi buzoza byitwa futur. Ubwo buhanuzi buri buryo butatu. Mukurikiranye nk'igitabo ca Yohana ni gice ca 13:29, Yesu yabwiye amajambo abwira abigishwa wiwe, arababwira ati ngo mu gitabo ababwira amajambo akomeye, yanditse ngo umurongo wa 10 igice ca 13:19, uhereye ubu ndabibabariye bitaraba kugira ngo bizobera muze mwizere ko ndiwe. Yesu yavuze ati ngo ndabibabwiye bitaraba kugira n'igihe bizaba muzo kwizere ko ndiwe. Bisigura ngo ubuhanuzi butuma abantu bizera, kuko icavuze kigashika ukabona ko gishitse n'ikimenyamenya cacu uca wizera. Niyo mpamvu kenshi nkubakurikirana Yesu yari yarahanuye yuko ngo Yerusalemu hazobomoka, ko ca kizira c'ubuyobe kizoshika hera cyane. Ivyo vyarabaye mu mwaka wa 70. Yerusalemu harabomoka hatewe n'abaroma bayowe na Titusi. Ivyo yarabivuze bitaraba birashika. Ivyo niyo mpamvu iyo bigeze uravuga ati uyu muntu uko yaruvugishwa w'Imana. Niyo mpamvu amajambo y'uvugishwa n'Imana abantu bayiteho kandi n'ubuhanuzi baze barabwitaho. Impamvu abantu batabwitaho kenshi nk'abakurikiranye nk'abatabwitayeho, Nowa yamaze imyaka 120 abwiriza, ariko iyo myaka 120 yabwiriza ikibwiriza kimwe avuga ati ngo umwuzure uzotera. Ntihari habwigere hagwa imvura ku isi, abantu kubabwira ati ngo imvura izogwa cari kibwiriza kigoye ko abantu bacumva. Niyo mpamvu yabwirije, ariko arabwira izogwa ahanuwe kuko tumwe n'Imana yubaka ubwati imyaka 120, na Metusela yarabubonye ko mukurambere. Ivyo byose abantu baravyirengagiza. Umwuzure uraza urabatera maze abo kwa Nowa barahonye. Kandi murazi neza n'ubu ku bantu bakurikirana neza, murazi ko mu bijya bihugu nka Edeni yari twoyita muri iki gihe yari nko muri Iraq, kuko niho yari hagati y'uruzi ya Efrate muri Iraq. Mukurikiranye ibihugu vya Iraq, vya Arabia Saudite, mu Barabu, ni ibihugu birimo petrole nyinshi cyane, kuko ujya mwuzure wa kuri Nowa warakuyeho vegetation, ibiti byose vyari bihari byose n'ibintu bimera byose irabishira mu kuzimu, biravyimba. Ivyo bihinduka ico bise petrole, aryo bise or noir, nico gitoro c'iki gihe. Niyo mpamvu bijya bihugu vya Arabia Saudite, vya Iraq na Iran bifise igitoro cinshi bivanye nuko wa mwuzure kuri Nowa winjiye, ibiti byose nibiki byinjira ikuzimu ku buryo vyahindutse biri decomposa bicika ico bise or noir canke ico bise petrole canke essence ya kino gihe canke ico bise petrole. Rero muri magufi murumva neza yuko kutita amajambo y'ubuhanuzi n'akaga. Abandi nabo bansimburi y'ubuhanuzi n'Abanyisirayeli. Hari ubuhanuzi bwa Daniyeli bwerekana igihe Yesu azozira n'ahazovukira
ku buryo abahanuzi nka Yesaya, abahanuzi nka Mika, abahanuzi nka Daniyeli bari baravyeretswe, bari barabivugishijwe yuko hazoza umwesiya, hakazoba umwami mu Bisirayeli, naho azovukira hari hazwi, nuko azobaho hari hazwi, n'igihe azobambwa vyari bizwi, ariko kubwo gutitaho ubuhanuzi abanyisirayeli baragendera ariko ntibabimenya, ku buryo n'ubu muri bo harimo batemera yuko Yesu yashitse ku isi. Rero muri magufi murumva neza yuko abantu bakwiye kwitaho amajambo y'ubu buhanuzi. Noneho Bibiliya yatwereka n'ubuhanuzi bwa kino gihe, bisaba yuko abantu babishira ku bwenge bakamenya neza yuko ubuhanuzi bufise akamaro kuri buri muntu wese. Ariko noneho dukurikiranye ubuhanuzi bwigwa gute? Ntabwo umuntu avyivugira uko avyigombeye, kuko hari benshi bavuga bati nk'abasomye ngo igikoko kivuye muri kizova, ngo abona igikoko cuburutse kivuye mu mazi, abantu bakibaza ngo ni muri Tanganyika hazovamwo igikoko ekanamba, abandi bakibaza ngo kizoza gituruka hehe, abantu bakumenga birabacanganye bibaye giturumbuka. Umuntu agasoma mu vyahishuriwe bakavuga ati ngo umwotsi uvuye ikuzimu, ngo haguruka inzige twe, kandi izo nzige zifise imitwe zikomorana. Nawe umva iyo mirizo ngo ufise umutwe, kumva umurizo ufise umutwe abantu umva baracanganikiwe, umurizo ni iki, umutwe ni iki, ivyo bigatuma abantu badashobora kuvyumva kubera bavyiga nabi. Noneho abandi nabo usanga mu vyahishuwe 13 basigura kutariko, abandi ukavuga bagatangura kuvuga bati ngo ica gidodo ca 666, ngo bamwe ngo n'ubwato, abandi bakavuga ngo ni pantaro ngo iriko 666, abandi ngo ni imodoka. Eka namba sivyo, ni ibintu vya gihanuzi biri mu bwenge kandi mu buryo bw'impwemu, ntubisigura uko wishakiye. Ntabwo ipantaro iriko 666 ngo ari igikoko, ntabwo igikoko ari pantaro, ntabwo igikoko ari imodoka, ntabwo igikoko ari ikindi kintu. Ukurikiranye muri ayo majambo batubwiye ngo 666 ngo ico gitigiri ngo ni icumuntu, muzobisoma mu vyahishuwe 13 ko ico gitigiri ari icumuntu. Nimwibaze ngo ipantaro iriko 666 muzozizane muziha abakene baziyambarire, n'abapfakazi n'abandi, ako muzita ngo niko ziriko 666. Ntabwo ari igikoko, ntabwo ari n'igishushanyo. Ariko muvyumve neza yuko umuntu adashobora kuvyisigura nk'uko umuntu wese avyishakiye. Ahubwo ukora gute mu kugira usigura ubuhanuzi? Mu gitabo c'Abikorinto, banditse amajambo shaka kuba ko mwumva ko ijambo ry'Imana ntabwo risigura uko ryishakiye, ahubwo amajambo y'ubuhanuzi kuko ari ivy'Imana, ari mu buryo bw'ivy'impwemu, birasaba yuko mwumva uko bigenda. Mu gitabo c'Abikorinto igice ca 2 umurongo wa 14 na 13, ngo banditse ngo navyo nyene turabivuga, ariko nituvuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga mu yigishwa na mpwemu, tugeranya ivy'impwemu n'ivya mpwemu bindi. Imana yacu ihabwa icubahiro. Dufata ivya mpwemu tukageranya ivya mpwemu bindi. Mu gitabo ca Yesaya igice ni ca 34 umurongo wa 16, ho banditse ngo nta kigabo kizobura ikigore, bisigura ngo nta somo rizobura mugenzi waryo. Nuko biri usubye mu gitabo kindi ca Yesaya 28 umurongo wa 10, ho handitse ngo hamwe tumwe ahandi utundi, ahandi ibwirizwa hamwe ibwirizwa ahandi ibwirizwa, hamwe tumwe ahandi utundi. Bisigura ngo ijambo ry'Imana ni vya mpwemu n'ivya mpwemu bindi. Isomo rigereranye n'irindi somo, ni uko twiga ubuhanuzi, nuko ubuhanuzi bwa Bibiliya bwigwa. Mukurikiranye neza, abantu bagiye babishira ku mutima, bagiye basobanukirwa ijambo ry'Imana biciye mu buhanuzi bwa Bibiliya. Rero Imana ntabwo yihenda, ntabwo ari umuntu ngo yihende. Niyo mpamvu yerekanye ikintu ko kigenda kikurikirana ku isi, niyo mpamvu tugira neza abantu bazoba babishizeko umutima. Noneho turavuga bimwe mu marenga ya gihanuzi, ivyo bise ibintu canke ivyo bise imvugo ya gihanuzi mu Kirundi, ni imvugo za gihanuzi. Murazi neza yuko nk'abasoma igitabo cy'ivyahishuriwe igice n'icindwi ngo habonetse ngo ibikoko 4, ngo ariko ivyo bikoko 4 vyaje ngo haturitse imiyaga ine iturutse mu mpande zose zitandukanye. Ngo muri iyo miyaga ine ngo aboneka n'amazi menshi,
rero bibaza ngo imiyaga niki, amazi niki, ivyo ni ibiki. Abandi barumva igikoko mu vyahishuriwe bakiyumva umenga ico gikoko c'imitwe ndwi n'amahembe 10 ivyo vyovyo ngo ni ibiki. Abandi bakabona Daniyeli yarose igishushanyo, arosta Nebukadineza arota igishushanyo, abantu navyo ntibavyumve. Ivyo navyo birafise ico bisobanura. Abandi nabo kutiga ubuhanuzi, bariga ubuhanuzi bwa 10 bw'ivyahishuriwe 12 bakabona ngo umugore yambaye izuba ngo ahagaze ku birenge, aho rero ni ukwezi. Abantu bakumva ngo yasamye inda, ngo afise inda arakuriwe, abantu bakavuga bati ngo ni Mariya, ntabwo ari we. Ahubwo mwumve neza yuko iyo bavuze umugore mu buhanuzi arico babashatse kuvuga. Abandi bariga ubuhanuzi bijyahishuriwe Yohana bakiga ngo inzige, bakiga inzige ngo zifise imirizo ngo zikomorana. Ivyo bintu navyo ntibavyumve, ariko birafise ico bishatse gusigura. Ivyahishuriwe 6 naho handitse ngo haza amafarasi. Amafarasi mu vyahishuriwe bisigura iki? Mwumve bantu b'Imana, bamwe bagenda bagacapa ifarasi ngo nizo Yesu azoza, ariko ifarasi ntabwo ari farasi mwijuru azoza, ariko abantu bavyumve neza. Mwumve neza yuko ubuhanuzi bufise uko busobanurwa, kandi ntibisobanura nkuko vyishakiye, aho gufata tumwe ahandi utundi, ivyamwe mukabigeranya ivyamwe mu bindi. Rero dukurikiranye neza mu marenga ya gihanuzi turaza kuvuga bimwe mu mvugo z'ubuhanuzi abantu bisoba yuko basobanukirwa neza bakazumva. Dutanguye turaza kuvuga ico bise igikoko mu buhanuzi ni iki. Mu gitabo cy'ivyahishuriwe ni igice mu gitabo ca Daniyeli banditse mu gice caho ni c'indwi. Daniyeli yanditse yeretswe Daniyeli igice caho c'indwi. Mu mwaka wa mbere Belushaza umwami w'Ibabuloni ari ku ngoma, Daniyeli yarose inzozi, abona ivyo yerekewe ku mutwe ari ku buriri bwiwe, maze yandika ivyo yarose arobanuramwo ingingo zavyo zikomeye. Nuko Daniyeli avuga ati, ivyo neretswe mw'ijoro nagize ntyamona imiyaga 4 yo mu kirere isenyeranira mu kiyaga kinini. Abonye imiyaga 4 iri mu kirere, ariko isenyerana ku kiyaga kinini. Iyi miyaga 4 niki? Iyo bavuze imiyaga ni intambara. Mwumve neza yuko nta mwami numwe yigeze aboneka ku isi atatsinze hatabaye intambara. Ivyo bise les empires. Iyo habaye empire nuko habaye intambara. Rero iyo miyaga 4 ni intambara. Tubisoma mu gitabo ca Yeremiya ni gice ni ca 49. Abazohasoma ku murongo waho igice ca Yeremiya igice ya Yeremiya Yeremiya igice ca 49 banditse ku murongo wa 36, kandi zohuruza kuri Elamu imiyaga 4 iturutse ku mpande 4 z'ijuru, mbashwiragize muri ivyo birere byose, abirukanywe b'Elamu nta hanga batazoshikamwo. Bisigura neza ni intambara zizoba mw'isi. Iyo bise imiyaga ni intambara. Noneho ubu ibi bikoko bizoza ariko hamaze kuba intambara. Imiyaga mwumve ko ari intambara. Ikindi naco banditse ngo amazi menshi, ngo bituruka bivuye ahantu hari amazi menshi. Iyo bavuze amazi menshi mu buhanuzi ntabwo ari Tanganyika, ntabwo ari igikoko mwumva ngo kizoba gifise amababa kwaduruka kivuye muri Tanganyika, ntabwo ari muri nta rindi bahari canke Atlantique na Pacifique zizovamwo ibikoko bimeze nka gutyo. Ahubwo iyo bavuze amazi nico bise amakungu n'amoko n'indimi nyinshi. Ivyo tubisoma mu gitabo cy'ivyahishuriwe ni gice ni ca 17 umurongo wa 15. Arambwira ati, ya mazi wabonye maraya yicarako ni ya moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi. Ni ya moko n'amakungu n'amahanga n'indimi. Ivyo bintu nivyo byiswe ibikoko. Nta bwami butava mu bantu. Namba hariho president nuko habonetse abantu baramutora, namba habonetse umwami w'Ubugiriki ni kubera habonetse abantu. Abo bantu n'amakungu n'amoko menshi niyagereranywa amazi mu buhanuzi. Ico bavuze ngo imiyaga ni kubera haba intambara. Nta mwami yigera kuraho uyundi bitabayeho intambara. Izo ntambara nizo bise imiyaga. Niyo mpamvu imiyaga n'intambara, hama amazi niyo bise amakungu n'amoko canke abantu muri rusangi benshi. Aho turatambutse ico bise igikoko naco ni igiki? Igikoko n'ubwami, nico bise l'empire. Ubwami ni igikoko ni empire. Muzobisoma mu gitabo ca Daniyeli igice c'indwi umurongo wa 17 canke Daniyeli igice c'indwi umurongo wa 26. Aho yanditse ati ngo ivyo bikoko 4 wabonye nibo bami 4 bazokwaduruka bavuye mw'isi. Igikoko urumva kumva ko ari ubwami.
rero n'abami ce sont les empereurs kubakurikirana neza amateka y'ivyo bikoko niko tudashaka kuyinjiramwo ni ce sont les empires n'ubwami bwagiye bukurakuranwa ubwa mbere bwawe bwa Nebukadineza aribwo bwagereranije umutwe bwongera bugereranywa n'igikoko citwa ingwe gifise amababa. Ariko turavuga amababa icarico benshi ntibacumva ngo igikoko gifise amababa bakibaza ngo ningwe izogira amababa ntayo murabona nta niyo muzogera mubona nta n'Imana yaremye ingwe ifise amababa ni muzogera mubona ngo intambwe ifise amababa iyo ntayo muzigera mubona. Ariko iyo bashatse kuvuga amababa babashatse kuvuga iki? Mu gitabo ca Habakuki igice ca mbere umurongo w'8 banditse ko ivyo bise amababa nico bise ngo n'ububangutsi bwo kwigarurira ibihugu, ico bise mu gifaransa ngo rapidité de la conquête, n'ububangutsi abo bami bari bafise mu kwigarurira ibihugu. Rero murumva neza yuko Imana nye n'amahoro ariyo yabikoze kugira ngo abantu biga ubuhanuzi kandi babwumve. Rero ico ni cambere muvyumve neza abantu b'Imana muri ko muradukurikirana kuri no mugoroba, ndashaka mugarukane ubwenge kuri Bibiliya, mwumve yuko Bibiliya ari gitabo ciza kandi ceranda muri magufi canditswe ku neza y'umuntu kugira ngo bimenye uko ibihe bigenda bikurikirana. Ariko abantu bavyiguguta, ariko niyo mpamvu kenshi Satani afise umugambi wo kwankisha ibi bitabo bibiri, ivyahishuriwe n'ica Daniyeli, kandi ari bitabo bikomeye cyane dukwiye kwibandaho muri kino gihe ca none. Ariko muvyumve neza yuko ari byinshi vyigeze vyahanuwe kandi kera tutarabaho kugira ngo bitwigishe twe ba kino gihe. Rero gukurikiranyije twariko twiga imvugo za gihanuzi, twari twavuze igikoko, twavuze imiyaga, twavuze n'amazi. Abantu ntibasubire kumva ngo ni muri Tanganyika, ntabwo ari Tanganyika. Iyo bavuze amazi nta makungu n'amoko menshi, iyo bavuze igikoko ni ubwami buzokwaduka buvuye muri aho hantu. Ariko hari impamvu Imana yavyanditse gucyonye. Ikindi naco mwumvise neza turaza kubabwira imitwe amahembe icarico. Mwasoma mu gitabo c'ivyahishuriwe igice ni ca 13 muzosoma ngo igikoko ngo gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Amahembe 10 niki? Iyo bise amahembe 10, amahembe 10 n'abami. Uvyo bisoma mu gitabo c'ivyahishuriwe 17 n'abami. Ce sont des rois, les rois. Ico bise abami. Uko empire igizwe n'amahwayome, amahwayome aforma ico bise empire. Rero empire ico bigibise igikoko gifise amahembe niyo na les royaumes nabo bami bagize iyo empire. Ariko muri hejuru ya empire arico bise empereur, umwami atwaye abo bantu. Rero nivyo banditse mu gitabo c'ivyahishuriwe igice ca 17 aho banditse neza ko mu gice ca 17 umurongo waho banditse wa 12 kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarimo. Urumva ya mahembe wabonye nibo bami 10. Rero mukurikiranye neza aho ndahatambutse mumve neza yuko iyo bavuze amahembe ce sont des rois n'abami. Niyo mpamvu iyo bavuze igikoko ni l'empereur abafise abami ayoboye. Rero niyo mpamvu kenshi abantu babisobanuke kandi bavyumve. Ikindi naco twovuga ku hanuzi nuko tuvuga amafarasi. Mu gitabo c'ivyahishuriwe igice ca 6 banditse ngo umwagazi w'intama amena ibimatanije shashara. Ivyo bimatanije shashara banditse ko hazokwaduka amafarasi. Banditse amafarasi 4, iya mbere yari yera, ya gatatu yikurikiraho yari yirabura canke y'umukara, yikurikira banditse ifarasi 4. Ariko menshi barashushanya ifarasi niki? Mu gitabo ca Ezekariya igice ca 10 umurongo wa 3 Imana yagereranije abayuda nk'ifarasi. Bisigura ngo ubwoko bw'Imana, Imana ibugereranya nk'ifarasi igiye ku ntambara. Niyo mpamvu ijya farasi ya mbere nk'ubukirukirana mu gitabo c'ivyahishuriwe 6 umurongo wa mbere kumanuka ku wa 2 no wa 3 ryari farasi isa niyera. Ijya rangi ryera nta kindi bisigura n'ukwera kw'iryo shengero rya mbere ari ryo ry'intumwa. Ryari shengero ry'intumwa Yesu asize, niyo mpamvu arayicaye ko iryo farasi ni wayiyoboye afise nico bise inkota ari ryo jambo ry'Imana. Rero muri magufi murumva neza yuko ubuharuzi n'umuntu avyisigurira uko avyishakiye, ahubwo afata kimwe akigereranya n'ikindi. Ikindi naco twobabwira n'umugore mu buhanuzi. Ubugore mu buhanuzi bisegura ishengero ry'Imana, ivyo umugore atunganye kandi ameze neza, ivyo bisigura ishengero ry'Imana. Muzobisoma mu gitabo ca Bikorinto ba 2 gice ca 11 umurongo wa 2 no wa 3 aho Paulo yabahaye umugabo umwe ari we Kristo ngo ababere ngo umukwe ababere umugeni atunganye. Bisigura iki? Bisigura ko ishengero ry'Imana rigereranya
umugeni ntabwo Yesu azotwara abageni hirya no hino kuko iryo somo ntarihari kuko Yesu ntabwo asambana ngo asambane hirya no hino ahubwo aratunganya ameze neza azotora ishengero rimwe ariwe mugeni wiwe bisigura ngo bose ngo hazoba umwungere umwe habe n'umukuku umwe bisigura ati ishengero ni rimwe gusa ivyo kuvuga ngo hariya hazovayo umugeni iryo somo ntarihari abantu bavyumve neza. Ikindi naco mu gitabo iyo umugore ndagitambutse ariko umenye kuko no mu buhanuzi ariho maraya nko mu gitabo cy'ivyahishuriwe igice ca 17 muzohasoma ngo maraya ngo yicaye ku gikoko c'amahembe ndwi c'ibitwe ndwi n'amahembe 10 ngo kandi ngo gitukura. Abo bavyumve neza iyo bavuze ngo igikoko n'ubwami ubwo gutukura n'amareta avisha amaraso canke n'ubwami buvisha amaraso ico nikindi. Iyo bavuze ngo maraya muraya muri musangi n'umugore atagira umugabo canke avize umugabo ariko akagira n'uwundi urumva bakarenga umwe bakarenga babiri. Rero ni maraya mwumvise ko ishengero rigereranya ishengero ritunganye kandi rimeze neza rigereranya umugeni. Iyo bavuze maraya ni ishengero ryataye Yesu nk'umukwe rikarondera gusambana n'abandi bami bo mw'isi. Ivyo turabisoma mu gitabo cy'ivyahishuriwe igice n'icindwi ca 17 umurongo wa 2. Uyo ni maraya uyo abami bo kwisi basambana nawe aba kwisi baboregwa vino nizo busambanyi bwiwe. Iyo bavuze ngo kwifatanya n'ivyisi ukifatanya n'abahambaye bo mw'isi iryo shengero ryivanga mu vyisi rikivanga n'abahambaye bo mw'isi iryo shengero rimaze kuba gutyo riba ribaye maraya. Niyo mpamvu bavuga ngo maraya ngo afise ngo n'udukobwa twiwe twa maraya nyene bisigura ngo ni nyina wa maraya muzobisoma mu gice ca 17 na utwo urumva afise udukobwa ari utundi tushengero utwo natwo twataye Imana twihuza n'abahambaye bo mw'isi n'abakomeye bo mw'isi tuba turasambanya natwo dufise na nyina watwo mukuru ari iryo shengero kandi naryo ngo ryasambanye gihuza n'abami bo mw'isi abamwe bo mw'isi basambana nawe nubwo ruhuze ugasanga ishengero ryarivanze mu by'isi n'abakomeye bo mw'isi iryo rimaze gusambana ricise maraya riba ritaye Yesu nk'umuyiyoboye nk'umugabo mwiza ashoboye kuyiyobora rigifatanya n'abahambaye bo mw'isi. Ico ndagitambutse ko muvise maraya icarico hari ico bise Babuloni. Iyo bise Babuloni nayo vyatanguye ku munara w'Ibabeli kwa Nimurodi bisigura confusion aho indimi nyinshi zabonetse mw'isi indimi zitandukanye bisigura confusion. Iyo bavuze Babuloni naho mu gitabo cy'ivyahishuriwe muzobasoma mu gitabo cy'ivyahishuriwe 14 umurongo w'8 kumanuka aho bavuze ngo Babuloni kirakomvubutse cya gisagara gihambaye ngo nyina wihumanya byose byo mw'isi. Iyo bavuze Babuloni bisigura ngo confusion ni gufata ivy'Imana ukabivanga n'ivy'isi byose bikavangana bitera urudubi ivy'Imana urabiyobega ukayoberwa n'ivy'isi ariko ivyo byose ukabisanga mu ishengero ugasanga uko mu ishengero uko uwo muri boîte yambara niko muri ishengero yambara uko utamba hanze niko n'uwindani atamba ivyo byose uko abanyamerika bajya babasani batamba ugasanga nivyo batamba no mu ishengero ivyo batamba hariya bakabisubiza no mu ishengero nivyo bise Babuloni. Ibintu vy'Imana ukabivanga n'ivy'igipagano ugasanga ivya kera ivyo bashushanya vy'ibigirwamana nivyo biri mu ishengero bashushanya bakabihezagira bakabigira vyina ivyo byose bisigura ko nivyo bise ngo nivyo bise Babuloni. Ni kubura habuze ivy'Imana ukabura ivy'Imana n'ibitari Imana vyaravanze bishika ivyo bise Babuloni. Hama tugire durangirize mu byo bise twavuze imiyaga turavuga ico bise umurizo. Murazi neza yuko umurizo nta kindi mu buhanuzi iyo bavuze ngo umurizo bisigura ngo mu gitabo ca Yesaya igice ca 11 umurongo waho iyo bavuze umurizo mu buhanuzi muzosoma neza yuko ngo wa mugore mu gitabo cy'ivyahishuriwe 12 ngo ca gisato ngo cakubise ngo cakoresheje umurizo. Iyo bavuze ngo umurizo mu gukorora inyenyeri ngo zo mwijuru cakora ica gatatu c'inyenyeri zikoresheje umurizo. Ico bavuze ngo umurizo benshi bibaza ngo ni ikintu ngo n'umurizo niki oya iyo bavuze umurizo ni inyigisho z'ibinyoma Satani mu kuyovya abantu akoresha inyigisho z'ibinyoma niyo mpamvu bigereranya n'umurizo. Ivyo tubisoma mu gitabo ca Yesaya ngo mu gitabo ca Yesaya igice ni ca Yesaya igice ni ca 11 aho banditse ku murongo Yesaya 9:15 umugabo w'umunyacubahiro niwe mutwe kandi kamenya yigisha ibinyoma niwe murizo. Abigisha b'ibinyoma abo Satani agereranya afise umurizo nizo kifise umurizo bisigura zimirisha amahanga yose akoresheje ibinyoma vyiwe na nyenyeri zo mwijuru bisigura abamarayika yakorera abadayimoni bo kino gihe
akoresha umurizo. Rero muri magufi abantu bavyumve neza yuko Bibiliya umuntu ayize bituma yunguka ubwenge kandi bigatuma ashobora kubingira akamaro muri nosi. Rero reka turangirize mu majambo Daniel yanditse aho atwereka neza abantu impamvu biga ubuhanuzi. Daniel igice ca 12 umurongo wa 10, benshi bazotunganywa bezwe bavuga utigwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta numwe mu banyakibi bazobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Abanyakibi ntibazobitahura, ariko abanyagize ubwenge bazobitahura. Rero abantu b'Imana mwumve neza yuko ngo abantu mu gihe cihereza abantu bazotunganya kandi ngo bezwe, kandi ngo bavuga utigwe, ariko abanyakibi bazoshikara gukora ibibi, kandi nta numwe mu banyakibi bazobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Reka Imana nye n'amahoro itwumvishe amajambo y'ubuhanuzi, kandi duhe kuyashira ku mutima nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye, kandi kuko ritara rya kira hacuza umwiza, abantu ntibasubire kwibaza ibintu bitari byo, ahubwo abantu bagaruke kuri Bibiliya, biga ubuhanuzi bakoresheje ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ibitwumvisha kandi biduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Shama